Inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abene igihugu kwicungira umutekano wabo. Ahero yibukije abanyamwaro yuko bonyene bohagararira umutekano umwe wese ku ruhara rwiwe, ati umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura. Uyu ni Evelyn Butoyi, umuvugizi wa President Ndayishimiye wari wasuye intara ya Mwaro ejo kwa kabiri. Mu Rwanda urubanza rwa Karasira Aimable rwasubitswe, naho President wa Haiti Jovenel Moïse yishwe n'abantu bataramenyekana. Mwakoze guhitamo Ijwi rya Amerika, ikaze rero muri aya makuru, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Haiti. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umukuru w'igihugu Jovenel Moïse yaraye yishwe mu ijoro ryakeye, nkuko minisitiri w'intebe we Claude Joseph yabitangaje. President Moïse yishwe n'igitero cy'abantu bavuga icyongereza n'icyespagnol iwe mu rugo. Diane Ninahazwe yaduteguriye inkuru. Umushikirangaje wa mbere wifata kibanza muri ico gihugu Claude Joseph abicishije mu itangazo yatangaje no makuru avuga ko nyakwigendera yishurwa gashinyaguro. Abamugandaguye bamusanze ku muhana wiwe bwite Résidence Privée mu Gifaransa uri ku murwa mukuru Port-au-Prince mu masaha 7 z'ijoro ku masaha ya Haiti. Martin Moïse umutambukanyi wa nyakwigendera yakomerekeye muri ico gitero nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryasesanguye rivuga ko igandagurwa ry'uwo mutegetsi rishobora kunyura icuka kibi cari kimaze igihe kiri muri ico gihugu cugarije n'ubukene buvanze n'ikena ry'ibiribwa. Umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza muri Haiti Claude Joseph yahumurije ariko avuga ko ingingo zose zo gukumira akajagari no gukingira igihugu zamaze gufatwa. Jovenel Moïse agandaguwe ku myaka 53. Kuva agishika ku butegetsi mu 2017 yahuye n'ibigeragezo by'imyerekano y'urutavanako y'abanyagihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uno mwaka by'umwihariko bamwagirije ko ashaka gushiraho intwaro y'igitugu mu kwiyongera iyindi manda. Nivyagirije yamye yamirira kure asigura ko manda yiwe y'imyaka 5 yabwirizwa guhera mu kwa kabiri ko mu 2022 kuko kubwiwe yafashe ubutegetsi igenekerezo ryandwi ukwezi kwa kabiri mu 2017. Abo bamwagiriza kurenza ikiringo yabwirizwa kumara ku butegetsi we yamara bamuharurira bahereye igihe uyo yasubiriye yeguriye n'igihe intsinzi y'amatora yiwe yemezwa ku nshuro ya mbere. Bavuga yuko manda yiwe ya mbere rero y'imyaka 5 yatanguye mu 2016. Muri Zambia umurambo wa nyakwigendera President Kenneth Kaunda washyinguwe uyu munsi mu irimbi ry'igihugu, nyamara umwe mu bahungu be Kaweshe Kaunda yari yaregeye urukiko avuga ko uyu murambo wa se ugomba kuruhukira iwe mu rugo. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Umuhungu wa Kaunda, Kaweche Kaunda, yarashingishije urubanza muri sentare ku munsi wa kabiri mu mugambi wa leta wo gushingura se wiwe mu kibanza gishingurirwamwo abakuru b'igihugu, asigura ko iteye kubiri n'icyifuzo cya se wiwe. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ritangaza ko Kaweche Kaunda yamenyesheje ko icyifuzo ca nyuma ca se wiwe kwari ukumushingura imuhiriwe iruhande y'umutambukanyi wiwe Betty yitavye Imana harahize imyaka irenga 10. Uwunganira Kweche Kaunda John Sangwa yatangaje ko bitekanijwe ko umucamanza wa sentare nkuru aza gufata ingingo ku vyasabwe ku mutaga w'uno munsi wa gatatu, yamara taratanga itegeko ryo guhagarika ibikorwa vyo gushingura Kaunda. Kenneth Kaunda yayoboye Zambia kuva mu mwaka w'1964 igihe ico gihugu caronka intahe yo kwikukira cikuye ku Bwongereza gushika atsinzwe mu matora yo mu mwaka w'1991. Yitavye Imana ku itariki 17 y'ukwezi kwa gatandatu mu bitaro vya gisirikare ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka. Fidel Nyongabo dukomezanye tujye muri Nigeria. Nyuma y'igitero cy'ejo bundi kuwa mbere ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Kaduna mu majyaruguru y'igihugu, abana 28 bamaze kugaruka mu miryango yabo, ariko abandi byibura 125 ntibaraboneka.
yamara abandi banyeshure 28 baramaze gusubirana n'imiryango yabo. Abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ishure ryisumbuye rya Bethel Baptist mw'ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashiriye ku munsi wa kabiri. Yabaye inshuro igiri y'icumi y'inyuruzwa y'abanyeshure kuva mu kwezi kw'icumi mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria, abavyeyi babo banyeshure banyurujwe babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko abanyeshuri 180 aribo biga ku ishure ryisumbuye rya Bethel Baptist. Igihe igitero caba abo banyeshuri bariko bitegurira ibibazo, abategetsi ba Nigeria bavuga ko abanyuruje abo banyeshuri ari inkozi z'ikiri zirondera kuriwa amafaranga y'ingwate. Igikorwa cyo kurondera no gutabara abanyeshuri irengero ryabo ritaramenyekana kirabandanya. Amashira hamwe ajeje gutabara aragabisha ko kwiyongera kw'ibitero vyo kunyuruza abanyeshuri biriko bihungabanya ivyerekeye kwiga ku bana ibihumbi n'ibihumbi muri Nigeria. Diane Ninahazwe na Fidele Niyongabo, murakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi mumaze kutugezaho. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu biyaga bigari duhere mu Rwanda. Uyu munsi Aimable Karasira, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, yagombaga gutangira kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ariko urubanza rwasubitswe. Ubushinjacyaha burega Karasira ibyaha bya jenoside no gukurura amacakubiri mu bene gihugu. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa aratubwira impamvu iburanisha ryasubitswe. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro by'Ijwi rya Amerika nyine i Londres mu Bwongereza. Amakuru ahari ya nyuma kuburanishwa ry'urwo rubanza kuko ubibwiye abakurikira radiyo Ijwi rya Amerika nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganira. Abo banyamategeko bakaba babivuga biki, byagenze bite, byatewe n'iki? Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi. Turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19. Ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Aimable Karasira, uwo ni Maître Evode Kayitana, akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege. Iya kabiri, bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba i Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe. Nabajije Maître Kayitana yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe, ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018, ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2003 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUB i Butare, nabyo ni bya kaminuza, ari naho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza. Maître Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. None Eric Bagira ubusa, watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo? Twibukije abakurikira radiyo Ijwi rya Amerika, Venuste Nshimiyimana, Karasira araregwa ibyaha bya jenoside n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo, inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga. Ribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo, inkomoko yawo. Noneho akaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibifitanye isano nayo. Inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye, abantu bagiye baganira nawe, akavuga ko mu rusange ngo jenoside itateguwe, jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira. Ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise Ukuri Mbona, aho hose Ribu yari yadutangarije ko agifatwa baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari bagiye avugira ayo magambo. Urubanza nkakwibutsa ko rwimuriwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka.
Eric bagira ubusomyi amakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali. Ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Nanjye ndagushimiye Venuste Nshimiyimana, nawe ugira umunsi mwiza. Mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahamagarira abaturage b'intara zimaze iminsi zirimo umutekano muke kuwicungira ubwabo mbere yo guhanga amaso inzego z'umutekano. Bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu bahagarariye imiryango itagengwa na leta baranenga uburyo abantu bafashwe nyuma y'igitero cyagabwe ku modoka mu kwezi gushize mu ntara ya Muramvya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikane ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Amaze guhagarikwa bose uko barenga 30 baturuka mu ntara za Mwaro na Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntara zihana urubibe ya nyuma ikaba ariyo yabereyemo igitero cyahitanye abantu 18 mu ijoro ryo kwa 2026 burishira wa 27 ukwezi kwa gatandatu guheze, nkuko amasoko atandukanye yo kwizerwa harimo yafashije gukura mu miduga ibiziga byaturiwe yavyemereye ijwi ry'Amerika. Imigwi y'abahagaritswe n'ibiri nyamukuru abanywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abakukuruke bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi imbere y'uko imihari yagwanya leta yinjira muri izo nkuko intonde ijwi ry'Amerika ryabonye n'ubuhamya bafise ababo bafunzwe uvyemeza. Eme Magera aserukira umugambwe SNL ku rwego mpuzamakungu yatubwiye ko abifata nk'itotezwa ry'abanywanyi b'uwo mugambwe. Hagize iminsi hagarikwa abanywanyi b'umugambwe SNL, bahagarikwa ivy'agasakisaki, bagahagarikwa kandi mu masaha y'ijoro badafise n'uburenganzira n'urupapuro rubahagarika. Iyo habaye ikintu cakozwe n'abantu tutazi nyene kumbura ubutegetsi buba buzi, kuko niyo habaye ubugizi bwa nabi nk'ubwo amatohoza ntawe umenye yashika bafata abo bantu bafata inzira karengana z'abaseneri. None wewe usobanura gute yuko igitero kiba kigayitse cica abanzira karengane mugabo nyuma y'iminota mikeyi bavuze ko batazi abo bantu kuntu abaribo ukazona bagiye basimbiye ku ngo z'inyankamugayo, ku ndongozi z'inyankamugayo zibereye mu rugo, ugasanga n'abana mbere bashizemwo barafashwa. Iryo fatwa ry'agasakisaki nigerekeye politike yuko kuraba kuntu bacecekesha umugambwe SNL. Inyuma y'imisi ine kino gitero kibaye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yabwiye amenyesha makuru ko ari igikorwa c'iterabwoba, ariko Pierre Nkurikiye kugeza n'ubu yirinze kuvuga ivyahononekariye. Inkozi z'ikibi zikora iterabwoba zategereye imiduga yarimwe abantu bariko barayitahukira zikayirasa zikayiturira, akaba ariho abapfuye n'abakomeretse. Inyuma y'ico gitero rero amatohoza ariko arakogwa, hariho abaza bamaze gufatwa bamenyesha yuko igipolisi kiri ku kivi gushikaho zino nkozi z'ikibi zofatwa kandi ziheze zishikirwe ubutungane maze zikubitwe intahe mu gahanga. Pacifique Ninazo twarishiramwe Fokoder ikorera mu mahanga ryanafusuwe n'ubutegetsi rikaba ryakoze amatohoza kuri aba bahagarikwa asanga hari ibintu byinshi bidatahuritse. Bafashwe haciye amasaha 3 gusa igitero kibaye, bakabasanga mu mihana yabo, ugasanga baje kubafata ni bamwe mu ndongozi z'amashure n'abarimu n'uwahoze ari musitantera wa komine Rutegama. Ibi bintu bikata vyerekana ko mengo abafatwa bari bateguwe imbere y'ico gitero, kuko nta numwe yotubwira ko mu masaha 3 gusa mwijoro abo bantu b'abasivile bace bakorana n'abapolisi bakabahejeje gukora amatohoza. Mu bindi bihugu byose iyo havuzwe ivyo vyiterabwoba abategetsi bo hejuru b'igihugu bacaboneka mu gushika kuraba abapfuye, mu kugarukira imiryango. Ariko icyadutangaje kuri bano bantu bapfuye mu Rutegama nuko abategetsi baboneka nk'abantu bafise ibyo bashaka kunyegeza. Ibitegiri by'abapfuye basa n'abadashaka ko bija ahabona. Ivyo bitigiri naho vyanyegejwe leta yahambishije ku itariki ya 30 ukwezi guheze abantu 14 baguye mu gitero ca Rutegama ifadikanije n'imiryango mwibanga rikomeye. Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ivyahavugiwe. Martin Nteretse umunyamabanga yamaho mu bushikiranganji bujejwe umutekano yavuze ko n'abandi bantu bagihagarikwa yizeza ariko ko ubutungane atawe buzorenganya. Aha hari ku mutumba wa Kayogoro muri komine ntara ya Muramvya. Uno munsi rero tuje gushingura bano bantu twakuwemwo batagwaye batanishe akaranga abarundi n'abarundikazi byo kwica ntibirimo, na cyane cyane kwica umuntu utazi n'uwo ari we sigereye mu modoka gusa. Amatohoza azoshika turashobora gusanga babikoze hashobora kuba harimo nabi wabo babiguyemo. Nivyo hariho abamaze gufatwa, amatohoza yaratanguye, mugabo n'abandi bazofatwa kugira tumenye ukuri. Ubutungane buzokora, twifuza ko hari ibikorwa by'ubwicanyi nk'ubu yosubira kuba mu Burundi kuko intambara twarayisezereye. Kuri uwa kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye yaroye mu ntara ya Mwaro asaba abayivukamwo kwicungerera umutekano